Tuti namwe bagenzi muriko muradukurikira ku rubuga rw'imbonesha kure Renaissance turabaramukije kandi tubahaye ikaze muri ano makuru. Amakuru yacu tuyahere mu vyerekeye agateka kazina muntu abashingwa manza baburanira abakorewe amabi n'imiryango yabo barakeza igisata caho nikijejwe agateka kazina muntu kubona caremeje ingingo zibiri ku Burundi. Umushingwa manza Ahmed Niyongere ari muri abo bashingwa manza ashima cyane kubona hongerejwe ikiringo c'abahinga baoni bariko barakora amatohoza kubwicanyi buriko buraba mu gihugu kurikira. Shimye kuvuga aho duhagaze inyuma y'itogo y'ingingo zibiri mu gisata cawo ni y'akazana muntu ku Burundi. Bwa mbere turashimira cyo gisata cawo ni kubona carongeye ikiringo c'umwaka umugwi w'amatohoza wigenga ku Burundi kuko uyu mugwi warerekanye neza ko bagize amatohoza meza kandi bagashikaho bamenya n'abakoze ivyo vyaha kavuga neza abari mu nzego za leta abari mu gwaruka rw'imbonera kure ivyo byose birerekana neza yuko uwo mugwi w'amatohoza wakoze igikorwa kidasanzwe kandi muzi yuko waburagijwe bakanka yuko ugira amatohoza mu Burundi wari ukwiye rero kongerwa ikiringo kugira ubandanye ushikaho utashitse. Twe twashimye iyo ngingo. Iki naco turashimira abari muri uyo mugwi abari muri ico gisata cawo ni banse yuko ijambo ry'abahohotewe ubuzima binigirwa mu menshi kuko bariko barasaba yuko amakungu yogira ico akoze amakungu yosaba yuko amatohoza yobandanya ari karaba bagakingira abanyagihugu. Urumva turashimira mwe bahagurutse bakanka yuko hotogwa ingingo zinigira mu menshi imiryango yabuze ababo. Iki naco twashaka kumenyesha twamenyesheje muri iryo tangazo twasohoye nuko twerekanye neza yuko yabi izo ngingo zibiri zatowe Geneve ataho zisa zisana n'amasentare n'amatozo cyangwa kugwa n'amasentare canke cyane nka sentare mpuzamakungu mpanavyaha kuko urwego rw'ubutungane ni urwego rwigenga rushobora kuvogerwa mu gihe rwigenga n'izindi nzego naho zoba inzego zawo. Aho twashaka kumenyesha yuko twiteze yuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha twituye mu gihe izobona neza yuko ivyaha vyakozwe mu Burundi ari ivyaha bikurikirana n'iyo sentare izo kugura amatohoza tukayisaba kugura amatohoza imbere y'igenekerezo rya 27 zo ku kwezi kugira leta y'u Burundi ishobore kubwirizwa gukorana n'abazoba kugira amatohoza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha kuko bisanzwe bisabwa n'amategeko bakorane mu kurondera ukuri muri ubwicanyi buri kubara mu Burundi. Abo bashingwa manza basaba abahotewe kubika ibimenyetso n'ivyagiriji mu kurindira ko sentare mpanavyaha mpuzamakungu itanguza amatohoza nyayo. Nayo ku kibazo kijanye no kuva mu masezerano y'Iroma ku Burundi Ahmed Niyongere amenyesha ko n'inyuma y'itariki ya 27 gitugutu 2017 iyo sentare izoba igifise ubushobozi n'uburenganzira bwo gukora amatohoza. Muri ico gihe leta y'u Burundi ikaba itazobitegerezwa gukorana n'iyo sentare n'ubunyene kurikira. Ico twe twizera nuko twibaza yuko ivyo twashikirije sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu biro by'umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ari ibintu bikwiye kandi bishemeye. Turizeye neza yuko amatohoza ashobora kugururwa n'iyo sentare. Tugasaba imiryango y'ababuze ababo ibandanye ibika ivyemezo hari ivyo baduhaye n'ibindi bazoha sentare abazoba kugira amatohoza muri iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha kandi bamenye yuko yaba iyo sentare yaba ubundi butungane mpuzamakungu canke turashobora gusanga ibintu vyahindutse hari n'ubutungane bwigenga mu Burundi abakoze ivyaha bose bategerezwa kuzokurikiranwa vyanke bitebuke. Sentare mpuzamakungu irashobora kuvuga irashobora kurura amatohoza imbere y'itariki ya 27 z'ukwezi kw'icumi ikugurura inyuma yaho naho nyene abantu bomenya yuko naho n'inyuma iyo tariki sentare mpuzamakungu mpanavyaha iguma ifise uburenganzira bwo kugira amatohoza ku Burundi kuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaramaze kugurura amatohoza yibanze. Ubu rero irashobora guca igira amatohoza inyuma iyo tariki 27
bagaca ivyo bisanzwe biri mu itegeko mu ngingo y'127 ishira iyo sentare barashobora kugura amatohoza nyezina inyuma iyo tariki kandi batarinze gusaba uruhusha ya nama ya ONU ijeje amahoro n'umutekano. Umushikiriza amanza wasane mpuzamakungu vyarashobora kugura amatohoza inyuma iyo tariki, ariko ngaho leta y'u Burundi ntiba ifise itegeko ryo gukorana n'abariko bagereye amatohoza. Mugabo mu gihe sentare yiguriye amatohoza imbere iyo tariki 27 z'uku kwezi, aho leta y'u Burundi ibwirizwa gukorana n'abariko bagira amatohoza mpuzamakungu bo muri iyo sentare. Ngo nta gitangaje na gato kubona Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi avuga ko ingingo zibiri ziherutse gutorwa zishobora gusubiza inyuma intambwe y'ibiganiro. Umushingwa manza Isidore Rufyigiri asigura ko iyo mvugo ayikoresha mu kwerekana ko ibiganiro vyakozwe hagati mu gihugu ari byo bashaka ko bija imbere kandi bigashira imbere imigambi n'imigabo y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kurikira. Avugira leta aserukira birumvikana kuri leta aserukira ariyo leta y'u Burundi icyo bemera cyane n'ibiganiro byo hagati mu gihugu kandi barabitanguye uko biriko biragenda kose bo baravyemera. Ibiganiro byo hanze n'ingingo zifatwa mu commission des droits de l'homme haba bivuzwe n'abanyafrika canke bivuzwe na Nations Unies, iyo avuze ati bizotuma bidindiza canke bigoranya canke byonona ibiganiro biri mu Burundi, birumvikana kuko ibyo mu Burundi nibyo bakontorora bazi iyo babiroresha. Ibyo hanze nabyo ntibashobora kubikontorora kuko sibo baba babihagarariye. Ikindi naco muri leta y'u Burundi barakunda kuvuga yuko atanarimwe zo kwigira bemera yuko ibiganiro bigarukana amahoro mu Burundi byoba byatumiwemwo abantu bagirizwa amabi n'amakosa yakozwe mu 2015-2016 bariko bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Ivyo navyo urumva abantu bavuze yuko ibyo biganiro byobandanya bibera hanze, abari hagati mu gihugu no kuvuga leta batabishima kuko bituma abo bantu leta yitwa kwirikira kurikirana batabagikurikiranywe, batabacimiriwe mu biganiro. Ivyo biganiro rero mu by'ukuri nibaza yuko ubiravye byose hamwe byaba byo hagati mu gihugu byaba cyane byo hanze, nibaza ko ari ico mu Kirundi bita indekabagende. Indekabagende no kuvuga bya bintu umuntu akora yikurayo yikwega kugira ngo igihe kibe kirarenga hamasa kindi abaravyara ikindi, niko tubibona. Mu by'ukuri unaravye n'abakora n'abagira ivyo biganiro n'abigirisha n'abitunganya, fata bo hanze ufate nabo hagati mu gihugu, ahanini bose barasa. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, abana baba 64 bari hagati y'imyaka 2 n'itanu y'amavuko bafise abavyeyi b'abarundi bahungiye Kigali baratanguye amashure y'imyimenyerezo École maternelle mu rurimi rw'igifaransa kuri Oasis Dope Mezo Shalom mu Rwanda. Umuyobozi w'ico kigo Richard Nijimbere aratubwira ko impamvu yatumye batanguza iryo shure ari ugufasha abavyeyi b'abarundi bahungiye i Kigali. Inkuru twateguriwe na Rodrigue Ndikumwami. Ikigo Mezo Shalom mu bikorwa byacu bya misi yose byo gufasha caramutse giteye yindi ntambwe mu kugurura ishure ry'abana bato École maternelle mu rurimi rw'igifaransa mu ntumbero yo gufasha abavyeyi b'abarundi bari mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda kubamenyereza ivyigwa by'igifaransa n'ikirundi ndetse no kubegereza hamwe kugira babe hafi y'abavyeyi babo. Uwo mugambi wa maternelle watanguye kubera ko twabonye mu batwitura hariho abamama dufasha mu bijanye no
kwiteza imbere mu migambi mito mito, ariko twasanze ko naho tubaha ubwo buryo buke kugira ngo biyungunganye, abenshi usanga bafite utwana duto batagira aho badusiga iyo bagiye muri utwo dukorwa. Duca dusanga rero ari ngombwa kugira ngo n'uwo mugambi ushobore kubagirira akamaro, ari ngombwa yuko tubafasha kugira ngo abo bana nabo baronke ahantu bakinira, baronke ingene nabo bashobora kubandanya batigunga, baronde ingene bashobora kuronka ahantu bakina kugira ngo babandanye baca ubwenge. Noneho abavyeyi babo bariko bariyungunganya kugira ngo babaronderere utwo kurya, babe bazi yuko n'abana babo bari ahantu bari mu mutekano, bariko barakina, bariko barungura ubwenge. Umwe mu bajeje kugumana abo bana nawe aratubwira uburyo bakoresha kugira bahe ubumenyi bukwiye mu kwigisha abo bana. Abana iyo bashitse ngaha anye, ibikorwa nyamukuru nukuza bakaja hamwe, turabigisha kuririmba, barabigisha les bonnes manières, donc ingene inyifato, bakabigisha isuku. Urabona n'abana bakiri batonya mugabo bakeneye kubimenya kuri iyi myaka nyene. Rero bagize ati abo bana ntiboheza ngo baje hiyo babura iyo bariko babikorera hamwe, ni nakajyo keza kugira ngo nco novuga ni birafasha muri socialisation y'abana, bakamenya niho batangura kumenyera ikizira n'ikitazira. Umubujije uti reka kugira iki, aramenya ko iki inye ati kizira, hama bikorwa bikabandanya nkuko tukabagirisha n'amamiskirasyo bakaririmba. Iki gikorwa cyo kumenyereza abana kikaba catangujwe n'abana bashika 64, bakaba batanguye ishure ku igenekerezo rya 11 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2017, bakigira mu kigo ca Oasis Dope kiri mu karere ka Kicukiro. Ruti namwe bagenzi mwadukurikiye, aha ni amakuru yacu twari twabateguriye agarukiye, ni mu makuru yacu yo hanyuma.